Ndabaramukije inshuti bakunzi ba radio televiziyo Buntu na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro isi duhetse. Turi mu kiganiro isi duhetse nkuko mumajije kubyumva, ni ikiganiro kituyagira ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe canke ibidukikije, kubungabunga ibidukikije muri rusangi. Uyu munsi twongera kugaruka muri ico kiganiro nkuko musanzwe mubimenyereye. Ni ikiganiro rimwe na rimwe, ahubwo mbere atari rimwe na rimwe gusa, imisi yose tuba dufise umutumire adufasha gusobanukirwa ibijanye n'ibidukikije. N'uyu munsi sinje ndi jenyene, nje ndi kumwe umuhinga kandi atari ubwa mbere tumutumiye hano muri kino kiganiro, muramumenyereye ariko sinza kumuvuga kuko nohava mvuga ibidakwiye, kuko n'umuhinga mu bintu byinshi. Uyo muhinga rero mu biganiro biheze yagiye adufasha gutahukirwa ibi canke ibindi. Uno munsi tuje kugira ngo adufashe kongera gusobanukirwa ikindi kintu kandi gihambaye. Baravuga ngo amazi, isuku hamwe n'isukura. Iki kintu umuntu avuze amazi, isuku n'isukura, tubona umenga ni ibintu bisanzwe mu kibano, ariko umuhinga araza kutubwira uburyo atari igisanzwe, kubera ko gifise aho gihurira n'ibidukikije. Rero tudatebeje, reka tumuramutse tunamuhe ikaze, hanyuma jewe ndabazi mugabo ariko baradukurikira kubibutsa akazina mbega n'umuhinga ku rugero rungana gute muri ibi bidukikije. Nibaza ko akaryo ari rwanya. Karibu, murakoze cyane. Ku mazina nitwa Niyongenda Dieudonné, nkaba mfise ubumenyi muri ibi bijanye no kubungabunga ibidukikije. Nkaba mfise impamyabushobozi yo ku rwego rwa maîtrise. Ego, hanyuma nkuko wariko urabivuga isi duhetse, muri iki gisata nyene nkaba mfise ubumenyi cane cane mu bintu bijanye amazi, isuku n'isukura. Ego, ivyo bita ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa eau, hygiène et assainissement. Ego, umuntu avuze amazi, isuku n'isukura mu bidukikije, umuntu aba ashatse kuvuga iki? Muri make igituma ivyo bintu uko ari bitatu ni ibintu bitavana, kuko ubwa mbere na mbere bwobwo isuku n'isukura ntiryoshoboka ubwa mbere na mbere bwobwo atamazi abonetse. Amazi nayo murazi yuko ari umushinge w'ubuzima. Bavuga yuko amazi, kandi namwe bwe musanzwe mubizi, amazi n'ubuzima. Rero mu bintu byose bibaho ku isi bibayeho kubera ko ibintu byitwa ibinyabuzima byose bibayeho ubwa mbere na mbere bwobwo kubera amazi. Rero ni ikintu rero c'amazi ni ikintu c'ingenzi cyane, kuko rya suku na rya sukura byose bica biza bishoboka canke byenena, kubera ko ikintu cyitwa ico kintu cyitwa amazi arico novuga yuko arico kica kibihuza byose, gatuma ari ico gituma baciye bavuga bati amazi, isuku n'isukura. Ego, amazi afise uruhara rungana gute mu bijanye no kubungabunga ibidukikije? Amazi afise uruhara ntangere. Ubwa mbere na mbere bwobwo abantu urazi ko bari mu bidukikije. Umuntu ntiyoshobora kubaho atamazi ahari. Hanyuma n'ibi bidukikije bindi, ico novuga mu gifaransa l'environnement physique, ntibishobora kubaho atamazi. Ibi bindi binyabuzima byose byo tubona, ibiterwa, ibikoko, byose bibaho kubera ko hari amazi. Ego, rero amazi tuyabona mu buryo bwinshi. Mu buryo bwinshi amazi arakenerwa muri ibi bintu by'imibereho y'umuntu. Tuca tugenda muri kibita mu gifaransa amazi, mu gifaransa bavyita ngo ni eau potable, mu kirundi ni amazi meza.
asukuye amazi meza asukuye adashobora gutera ikibazo umuntu ariko arayihereza. Hanyuma amazi akongera rero agaca akora no muri bindi bintu bijanye rero no gushigikira ubundi buzima busanzwe, nko mu bijanye no gutegura ibyo dufungura canke ibijanye kumesa, kugira isuku y'umubiri canke isuku y'ibintu byose byankenerwa. Kandi amazi arakora muri ibi bintu bijanye n'iterambere. Amazi arakora muri ibi bintu bijanye n'iterambere kuko nk'aya mahinguriro ibi byose tubona bikorwa kubera ko hariho amazi. Ata amazi ahari ntibikunda. Urumva rero ko amazi afise uruhara ntangere mu buzima tubayemo. Yego, mbega none iyo amazi, reka tubanze tuvuge iyo yabaye menshi, hari igihe haba imyuzure, hari igihe haba iyo imvura yaguye ari nyinshi, amazi agatera ingorane. Mbega aha ni gute umuntu ashobora kwitwara muri iki gihe amazi aba abaye menshi? Mu gihe amazi abaye menshi bivanye, urabona hariho ibihe bihindagurika, hakagwa imvura nyinshi, hakaba imyuzurira. Mw'ico gihe ivyo onye bishitse, hariho ingingo zica zifatwa. Ubwa mbere na mbere amazi yabaye menshi, haje ivyo bintu by'imyuzurira, abantu baragenda kuraba aho hantu habaye ivyo bibazo, bakagira gute, abantu bakabanza bakabashikako bakabimura. Hanyuma aho bantu babimuriye bakabaha ibyankenerwa, hanyuma hagaca hiyumvirwa icokorwa, ibyankenerwa navyo byokorwa ni byinshi. Ubwa mbere na mbere hariho kwiga, mbega ko tubona aha hantu hakunda gutera imyuzurira vyogenda gute. Bagaca bafata ingingo, hariho ico bita plan de contingence mu Gifaransa, canke kugira ngo babe bariga ukuntu muri kazoza ivyo bintu bitazosubira kumbure konona ibintu bingana nk'ivyo vyononye ico gihe batari bwashireho uwo mugambi canke iyo plan de contingence. Rero mw'ico gihe baraheza bakiga ati mbega iyi zone canke aha hantu twohatunganya gute, twokora ibintu bijanye n'imifurege, canalisation, ari hantu hakeneye gutunganywa mu buryo bimwe bita urbanisation, bagatunganya imiserege canke bijya bintu bita amabassin de rétention byo kugira ngo bifrene amazi canke amabarage, kugira ngo amazi bashobore kuyagabanya umuvuduko, bakagerageza ukuntu bubaka canke bagerageza ukuntu amazi bashaka kuyakatisha kugira ngo kugira gute ntaje mu nyubakwa z'abantu. Urorero mwarabonye nk'ubu hariya za Carama, za Gatunguru, mwarabonye yuko habaye kubaka imifurege minini, harabayeho kubaka bijya bibase kugira ngo amazi abanza ashikiremo, abanza ahere inguvu. Hanyuma n'abene gihugu rero bakabigisha ukuntu nabo nyene bashobora kubyitwaramo, bakaza barasibura aho babaye, bakamazi bakaza bareka kubaka ahantu babona yuko ari ahantu amazi yahora aca kera. Mugabo abantu kubera ko usanga kumbe batabibwiwe, abantu bagaca baja kuhubaka, bakabamenyesha abantu ati aho hantu naho muriko murahubaka n'ahantu haca amazi azobononera. Hanyuma n'izindi ngingo rero zishobora gufatwa ku ruhande wa leta, ikavuga ati hajya ahantu abantu turabimuye tubajanye ahandi kugira ngo tubakingire. Yego, muhejeje kutubwira yuko amazi ariko arahara mu ruganda ntibacure, ariko kandi iyo adacunzwe neza arashobora gutera ibibazo bitandukanye. Twarabonye izi za Gatumba aho amazi yiraze mu mihana, mbere ugasanga ubuzu bwa sugumwe bwuzuye, irya micafu ibamwo ikaduga hejuru. Mbega harya hoho nta biza vy'ingwara bishobora kuhaturuka? Ibiza ntivyobura nyene, kuko urabona haba irya myuzurira, ajya amazi aruzura akaca agenda no mu buzu bwa sugumwe. Rero hajya mu buzu bwa sugumwe ni micafu ica yirara mu bene gihugu,
hanyuma kubera ko bene gihugu atari amazi meza baba bafise ayo mazi hari igihe ariyo bakoresha usanga abana bariko bakinira muri yo ya migera y'indwara za nzoka ya mikrobe kumbure igaca itangura gutera muramura ko hacatera za korera hatangura gutera amacinya hagatera na za ngwara zifatira ku rukoba n'izindi rero ngaho onye rero nico gituma ucubona haca haza abajejwe amagara y'abantu canke abasanga bari mu mashirahamwe ajejwe gutabara nka za Croix Rouge n'izindi baca baza bakavuga bati reka dupompe mu mihana kugira ngo iyo migera tuyice ntishobore gukora ibintu bikonona bitari bike mu bijanye n'amagara y'abantu hanyuma abandi nabo bakabakingira bakaca baza barabaha imiti kugira ngo kumbure n'uba yari yafashwe kugira ngo bice bihurirana kugira ngo kumbure ace ntahava asinzikara ego turiko turavuga igihe amazi yabaye menshi cyane cyane nk'iyo hateye imyuzurira ko hashobora kwaduka ibiza ingwara n'ibindi ariko kandi iyo amazi yakenye hoho nta bindi bibazo byibuka hose n'ibibazo gusa rumva amazi yakenyeho naho nyene nibibazo kuko nababwiye yuko amazi ari ubuzima amazi iyo akenye urabona yuko ibikorwa byinshi bica bihagarara nk'aho abantu babaye nkajya mu bisagara uraba uca ubona ko abantu baca batangura kugendagenda bagenda barondera amazi aho boyumva usanga bikoreye ibidumu usanga abantu bayaga ku makinga abifise bakayavoma bakoresheje amamodokari ibyo rero nabyo ni bya bintu biza gusubiza inyuma iterambere ry'abenegihugu kuko ubwa mbere na mbere baca batangura gutakaza imyanya bari kuba baja ku buzi ubwa mbere na mbere bo baca batangura kugenda kurondera amazi bakaza kuyarondera ku birometero no ku birometero aho urumva rya terambere rizoba rigikunze kuko abantu bazoba bariko batakariza umwanya mu byo kurondera amazi ubugira kabiri ni ugusesagura kuko naho bayumvise amazi baca bayazimbako ugasanga bariko bayagurisha amafaranga aho bayumvise ariko barayagurisha amafaranga arenze urugero ikindi naco amazi iyo yabuze rero nayo amagara y'abantu arahasinzikarira ubona yuko abantu baca batangura gukoresha amazi adatomoye amazi atizewe amazi yo mu nzuzi amazi badashe hahandi muri ya makanivu iyo baca batangura kwikorako rero ugasanga ni ya migera ni za ndwara n'ubundi zica zisubira zikaduka zakorera za nzoka usanga nyene bisubiriye kuba ingorane rero amazi ahantu hose amazi yabuze muramwumva yuko n'abantu baca batangura gusemerera ati nyabona leta nidutabare turapfuye rero amazi ni karahara mu ruganda rugacura kandi naho nyene iyo amazi abonetse akarenza nk'ibyo bintu by'ibiza by'imyuzurira hose ni bibazo nico gituma hose haba hakwiye kugira gute haba hakwiye kuba ico no kwita gufata ingingo mbega ko tubona amazi ashobora nko gukubura bakigisha abene gihugu ukuntu bashobora nabo kwitunganya nk'ubunya abantu bakamenya ukuntu bashobora kuziganya amazi nk'ubu turi mu gihe gahunda turi mu gihe cici bakamenya bati hajya ahantu amazi arakunda kubura mu gihe cici rero abantu bakaba barigishijwe ukuntu bashobora kubungabunga amazi tukiri mu rushana nyambari kubaka ahantu bashobora kuyaziganiriza bijya bigega canke abantu bagashobora kwironderera bijya bikono amatanki bashobora kuyabika akaba arakora imisi mu kurindira yuko izindi ngingo zifatwa leta nayo canke abagira neza urabona ko bahora bagenda mu makartier abantu babaye nka Croix Rouge ihujana amazi abantu uwo munsi bakagacamwe bakavoma hagahera nk'imisi 2 canke 3 abantu bujuje ibivomesho byabo bakaba bararuhutse gatoyi ego kumbure aha twariko turavuga ku bigaragarira uwo ari we wese yobibona ko iyo amazi yabuze aba ari ikibazo cavyutse iyo amazi abaye menshi nayo nyine atera ibibazo hanyuma kandi twinjiye cyane mu buhinga
iyo amazi abuze hano tubona ariko kandi no mu isi agakama kuri sinzi ingene bavyita mu kirundi, kuri nappe phréatique hasi hakagira ikibazo c'ikena ry'amazi. Mbega ku bidukikije muri rusangi, kw'isi ndimwa hoba hari ikibazo co bitera? Mu bisanzwe amazi abuze gushika kuri urwo rugero coba ari ikibazo gikomeye cane, kuko nappe phréatique ntiyobura amazi. Igihe yoba yabuze amazi, ni ukuvuga isi, nibaza ko isi ntizoba ikihari, kubera ko nappe phréatique niho ahantu ku rugero amazi aba ari stoke hariya mu kuzimu. Rero amazi ntiyobura muri nappe phréatique, gusa amazi arashobora gukama aha tubona mu mabombo, canke tukabona yuko isi irumye, tukabona yuko isi yumye n'ibiterwa bikuma n'ibi biti bikuma. Rero mw'ico gihe nappe phréatique mu bisanzwe burya isi ifise no igabuye aha munsi hagabuye kwinshi. Rero hariho ico no kwita amakompartima. Rero ayo makompartima hariho igihe usanga hariho kompartima rero amazi yagabanutse kubera ko haba ni mu gihe c'ici, niho hahaja rero ushobora gusanga amazi yagabanutse gatonyi. Gusa mw'ico gihe abahinga baraheza bakiga bakamenya bati muri kariya karere bivanye n'ukuntu hameze, bajya bita abageologue bajya barize iby'ubutare n'agataka, baramenya bati aha hantu amazi mu gihe ikiringo iki n'iki n'iki arashobora kuba ari ku rugero rungana uku, ku buryo bw'uko tubona yuko amazi ibiterwa bizoshobora kugira ingorane. Rero kenshi na kenshi nkaje uzobona bijya bintu bita amaforage canke ibishimu, basanga ico bita forage, basanga forage yarakamye. Haba habaye rero yuko aho bagejeje kwimba, aho bagejeje kwimba usanga amazi yaragabanutse canke amazi yarakamye. Mugabo hariya epfo kuri nappe phréatique yo amazi agumaho. Nico gituma rero haba hakwiye kuba ubuhinga, hakaba ivyigwa bihagije imbere yuko abahinga baba bariko bajejwe ibintu byo gutanga amazi, baba bakwiye kwiga no kwihindagurika ry'ibihe, bakiga kwihindagurika ry'ibihe, bakaraba ikiringo kije bita ngo ni saison canke periode, bakaraba ati mbega mu myaka nka 10 irenganye canke 5 irenganye amazi aba ari ku rugero rungana gute ngaha munsi, canke bakavuga bati mu kiringo kingana uku turabona hazogwa imvura ingana uku, imwe bita ama precipitation, baba bafise urugero. Niho haje uzozumva ngo turabona yuko ngo mu karere kanaka ngo imvura ngo izokena ngo mu myaka iyi n'iyi ngo nta mvura izoba ihari. Ibyo rero abo bahinga nibo bategerezwa kugira ivyo vyigwa, bakabona bati nabona hari ahantu naho twoja kurondera y'amazi, bisaba yuko tuzokwima metero izi n'izi kugira ngo amazi naho azoba yagabanutse kuri urugero, kumbure iyi forage twagize ntizokame ngo abene gihugu baze basubire bagire ibibazo. Ego mukiri ngaho nyene, mbega ibi vya forage twama tubibonaho baza bakimba canke bagahamba amatuyo bayashinze kugira ngo ayo mazi ashobore kuboneka. Mbega bijya byo nta ngaruka bishobora gutera ahantu bakunze kubikora cyane? Sinovuga ngo hari ingaruka bishobora gutera, byo nta ngaruka byotera, uretse ko gusa ni kwa gukoresha amazi kumbure ku rugero rutagenzuwe neza. Ico no kwita la gestion des ressources en eau. Mu bisanzwe haba hakwiye kuba ico bita amategeko, la réglementation, ukuntu abantu bakwiye gucukura ayo mazi, kuko ayo mazi nayo nyene naho twoza turayasesagura, tugiye turayasesagura naho nyene bizogaruka mu nyuma nkuko mwabivuze,
bitere ingorane. Mm. Rero muri ico gihe haba hakwiye kubaho politiki canke reglementation ivuga urugero rw'ukuntu amaforaje ashobora gukoreshwa canke kwimbwa. Kandi umuntu wese aje gukora ibyo bintu by'amaforaje akaba ari umuntu afise urupapuro yahawe, uburenganzira yahawe, kandi akerekana iyo projet, akerekana ico nokwita kumotiva iyo projet, akerekana muri ako karere, akerekana ico ije kumarira abene gihugu. Hanyuma bagaheza bakamuha uburenganzira, kuko nta muntu ategerezwa kurekurirwa gukoresha amazi uko agomvye. Hategerezwa rero kuba politike ya leta canke politike internationale canke regionale itegereza kwerekana urugero ukuntu amazi ategerezwa gukoreshwa, kandi niko n'ubundi niko bitegerezwa kugenda. Ngaho rero urumva umwe wese aje agapfa kuvuga ati ngo genda ngo ndaje ngo kugira forage, hari n'igihe bishobora no guteza n'amasanganya wanashaka bivanye n'ukuntu baba babikoze, baba bavyinstaye, kuko hariya mu kuzimu hariya amazi menshi, hariya amazi menshi. Rero kuyajera canke kuyatunganya nibyo rero biba bikenewe kugira ngo ntihahave haba ikibazo. N'ayo mazi mu gihe bagiye gutobora hariya muri nape harashobora kuba ama inondation. Nico gituma rero hakwiye kuba politiki, bakaraba yuko abo bantu bariko barabikora, bakaraba neza na neza yuko aho hantu yuko bikenewe, atari ugupfa kwiyadukiza. Ego mutubwiye yuko hariho novuga ibice bitandukanye by'isi kandi bibitsa ayo mazi. Kubera iki ahantu runaka haba ubugaragwa, ayo mazi ubwo ntashobora kugaburira ibiti canke ibiterwa biba biri ngaho, canke abari kure cyane kuburyo ibiterwa bidashobora nk'ibiti bidashobora kuyashikira? Igihe imvura yabuze hakanduruka haba ubugaragwa, biba vyagenze gute kugira ngo habe hibonekeza ko hoba ubugaragwa? Twarabibonye mu myaka iheze mu Kirundo aho higeze gushaka kuba ubugaragwa, n'ubu rimwe na rimwe hari igihe vyama vyibonekeza iyo imvura yatebaganye kugwa. Biba vyagenze gute? Ego murakoze. Ubwa mbere na mbere hari ibintu twavuze bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo cane cane birava ukuntu mu karere kanaka ico nokwita amasaison canke gukurakuranwa kw'ibihe vy'imvura canke izuba biba vyagenze muri ako karere. Kandi ikindi naco biravana n'isi, ukuntu isi imeze, kuko nk'ubu nk'akarorero ugiye ngaha mu Gatumba n'ubundi ari ngaha aha turi, amazi ntituzoyasanga twimvye mu kuzimu, amazi ntituzoyasanga hamwe ku burebure mu kugero rumwe. Rero biravana n'ahantu aho hantu uriko uravuga ukuntu hameze, ukuntu haba hari kumbure nyamba ari mu kiyaya, nyamba ari ahantu hegereye ashobora amazi ashobora kuba ari hafi na hafi y'aho hantu. Rero ibiti canke ibiterwa hariho igihe rero bidashobora gushikana neza na neza imizi, hari ibiterwa bidashobora gushikana imizi iyo ayo mazi ari, kugira ngo biyavome biyashikire. Rero nivyo nyene birabituma, kubera ko ivyo biterwa bidashobora kuvoma iyo mizi, nico gituma ucubona umenga habaye ubugaragwa. Ari naco gituma kenshi na kenshi rero hari n'igihe baca bavuga bati reka dutere ibiterwa bishobora kugira gute kumanuka hariho ibiterwa bigira imizi miremire bishobora gushikira ya mazi hahantu ari kuri rwa rugero ahantu ya mazi ari. Ico nokwita les plantes résilientes canke ibiterwa bishobora kisadapte canke bishobora kurinda uruzuba, bishobora kurinda uruzuba, bigashobora kumara igihe. Ego hanyuma none ni gute dushobora kubungabunga amazi muri rusange? Amazi kuyabungabunga muri rusange, ubwa mbere na mbere bwobwo hasabwa ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere na mbere hariho gutera ibiti, kuko ibi biti nibyo bituma ukuntu
kimwe bita mu gifaransa ngo ni cycle d'oro bishoboka kuko ibi biti bifise akamaro ubwa mbere na mbere bwo ibi biti navyo nyene birashobora gufasha bikabika nyamazi ariko ntabaciriyemwo kandi tutarabandanya ngo tugere kure baratubwiye yuko rimwe na rimwe ibiti vy'imikaratusi biri mu biti bikamya ahubwo amazi ibi nivyo ivyo oyi vyaravuzwe vyaravuzwe ko ibiti vy'imikaratusi bishobora kuba bikamya amazi byari bifatiye ukuntu bikenera amazi menshi kenshi na kenshi babivuga nk'ibiti bitewe hariya ku micamo ahantu hegereye inzuzi hariya hegereye imyonga amasoko ubushakashatsi baragize ivyigwa barabona yuko ivyo biti vyoba bikwega amazi menshi ariko naho byo biba bikwega amazi menshi burya ayo mazi ntahabaroye kuko uko biyakwega niko biyajana hariya ayi mu mababi hanyuma bigatuma habaho kijya bita mu gifaransa ngo ni evaporation bigatuma iyo evaporation y'amazi asubira hariya hejuru rero hari mu buryo bwo gukingira ayo masoko rero abo bahinga barabona bati ibi biti vyegereye ku masoko birashobora kuba biri mu bituma iyo novuga ko cari nk'ikintu kimwe coba kiri mu byo baba barashoboye kubona mugabo burya hajya mu bisanzwe kishobora kuba ari ikintu kimwe babonye biyumvire ko kiri mu bituma hashobora kuba hariho n'ibindi bituma bimwe nakubwira bijanye nyene n'ihindagurika ry'ibihe yego turiko turasa n'abasozera umuntu novuga ko ari umwenegihugu asanzwe kumwe dukunda kubivuga ngo ni abirimizi barashobora guterera kugira ngo uko kubungabunga amazi kuko twumvise ko ari karahara mu ruganda ntibacure twumvise kandi ko niyo abaye menshi adakingiwe nayo nyine ari kibazo umwenegihugu ni gute ashobora guhangana n'ivyo bibazo bibiri kuba menshi n'ikena ryayo ni gute ashobora guterera ubwa mbere umwenegihugu ategerezwa kumenya no kumenyera gukoresha amazi neza no kuyabungabunga kuyakingira ubwa mbere na mbere bwobwo ni ukwirinda kuyasukamwo imicafu aya mazi tubona atembera kuko ajya urabona ko ari ahindukira tukaza gukoresha agahingurwa uravye nk'ikiyaga Tanganyika canke uruzi Ntahangwa n'ahandi kuko niyo ahindukira tukayanwa rero ubwa mbere na mbere ni ukwirinda kuyacafuza kimwe nita la pollution bakirinda umwenegihugu akigishwa ko kizira guta imicafu iyo ari yo yose ico ni cambere ikigira kabiri gukingira ibidukikije mu buryo bw'ibi biti bakirinda ibintu byo konona ibidukikije ibiti kuko twumvise ko navyo nyene biri mu bituma bikwega yamvura bigatuma rero amazi aguma abonekana hanyuma rero ikindi naco namba amazi babona bayafise no kumenya ukuntu bashobora kuyatunganya no kuyabika kugira ngo ejo muri kazoza nabo nyene azarabafasha igihe amazi ashobora kuba habaye igabanuka ryayo hama ikindi naco iyo yabaye menshi ni ukumva umugambi uko ahantu baba babaye yuko amazi ashobora kubatera ingorane muri bijanye n'imyuzurira bakumva yuko bababwiye bati aho hantu n'ahantu habangamiwe n'imyuzurira cyo bitare zone à risque d'inondation bakamye ko bababwiye bati ni mukinjure bakavuga bati kadukinjure hanyuma nyambari leta igomba gukora umugambi wo amazi yo kuyatunganya neza kuyereka inzira ibintu bijanye no kuyatunganya neza kugira ngo ntahave akora atera izo mpanuka bakemera bagafashanya hanyuma n'umuntu babonye ariko arayonona nawe nyene bagaheza bakagira gute bakamuhanura bakamirira kure bakamushikiriza ababijejwe kugira ngo bagire gute bashobora gufata ingingo zibereye nko kuri aya mahinguriro nayo nyene usanga ahingura ibintu ugaca usanga birungika hariya
mu mazi mu migende y'amazi barasabwa nabo nyene yuko bogira gute barasabwa nabo nyene yuko banza bagakontrola neza ayo mazi iyo micafu hariho ico bita les normes d'origine mu gifaransa no kuvuga mbega ivyo bintu basutseyo ntibishobora gutera ingaruka mbi muri aya mazi no mu binyabuzima biri muri ayo mazi hanyuma hakaba no gukontrola rero abene igihugu bakaza bararaba nabo nyene yuko atakintu gishobora kubononera mu bijanye n'ico cyo kubungabunga amazi ego murakoze cyane ikiganiro tukirangirize hano reka Dieudonné tubashimire by'imva mutima kubona mwigora mukaduha akanya mu kudufasha gusobanukirwa ibi n'ibindi mu gisata c'ibidukikije turabakengurukiye cyane murakoze cyane natwe turabashimiye ego n'ikindi gihe nimwadukenera muzotubarira murakoze cyane ego nuko arakoze cyane umutumire mu kiganiro isi duheste icyo uyu munsi rero ni ngaha tukirangirije turabakengurukiye mwe mwese mwafasha akanya ko gugikurikira nizere ko mwahumviye ibitari bike na cyane cyane ko twari dushimikiye ku ruhara rw'umwene gihugu uwo ari we wese mu kukinga canke mu kubungabunga amazi n'ingaruka zishobora kuyaturukako igihe yakenye canke igihe yabaye menshi. Bienvenue kwizera ndabategurira kino kiganiro ndabakengurukiye reka ndabatumirire kuzokurikira ikindi kiganiro cyo kundi munsi naho utaha.